Ujya mugani w'itarenta irumwe icigwa gikomeye cyane kinini. Haje bavuga ngo uwabyishi bazomwongereza uwabiki bamwake n'ivyo yarafise. Babiri wabyishi. Iyo wase gukora icambere imvunja zizaziriruka. Ingwara zose zirihokere wawe. None ntumva yuko n'ivyo wari ufise biriko biragenda. Hari Imana ari yakuremye uzutera imbere ugasanga urapfuye kubera gusa ubukene witeye wewe nyene uko wase kubikora. Yatarenta wase kuyikoresha impera n'imperuka ucupfa. Ico witaze ko kijya kintu wiyaturiye umenye ko kigukurikira. Rero baza barahaye ubworo. Muraboha mwebwe mu ofisi. Mugabo uzi ko atabufise reke kubuhanya. Imisi yose uzukore isi. Imana yaguhaye isi, iguha ubutare, iguha akavura keza, iguha igihugu ciza, iguha ubwenge abarundi n'incabwenge zikomeye. Igisigaye kwa gukurako ico gishashara kiri ku muzirikanyi wanyu kugira mwumve ko mukoze bigenda neza.